abahungu rero barisha abakobwa benshi no bahanura yuko nukuri bobo mbwa numwe kwereka ivyo bintu abahungu babikunda ngo sinsa nko mu Kamenge aba ex warafise umwana cha warigeze basi no gukorora nta gitenge cyane nta n'igitenge cya 30 ndigera kwamba oya umva ashaka kubona karambare kajya kajipo no ntiravye twatuguru twiwe usanga yambaye akamini twatugura ashize hejuru yarengana ukaza muko murajyana inzara ngo kajya kademwe je basi ndayambaye ibini cambe ndabikunda ndavyishimira kandi kubwanje ndiko ndiraba vraiment Imana arampezage yes bakunzi ba Flip GTV ni Mr Koresha umwanya yes nawundi ye ubu rero bakunzi ba Flip GTV nabateguriye umudada mwiza cyane umudemo kabisa murabona cameraman banza umwerekana ndazi naho ari kuramwerekana ni mutotso umwana abatangura kuravya indimi baratangura ati no munsi ko ikoresha umwanya aza yatuzanira umwana keye cyane ariko reka tumaze tumuramutse yabite sister musa umeze neza uno munsi abakunzi ba Flip GTV barabonye umwana batari bwabone umwana baririmba mu muziki ngo ikirezi ngo asa n'irirenga ngo umwana ngo asa nayo kwiteke banzu baramutse kwanza hi yes yabaramukije yes witwa gute rero ku mazina yawe nitwa Irakoze Bella Irakoze Bella cyatubwira n'izina ry'ikirundi kandi mu migenzo y'ikirundi atamukobwa yivuga izina ariko ntaco bitwaye ngira yoba yadutinye bukebuke yes Bella Bella ubahehere mba mu Kamenge Bella rero uno munsi nakurondeye tubi turatera inkuru dutera inkuru dufate yuko neza ko ari inkuru nyene turiko turayaga nk'ubunoza muhira Bella fresh manzu mu bugari ukabuma ariko ngaha neza yuko atabugari boduha aha ntibacumba bugari Bella wewe usanzwe urubatse canke uracarindiriye umugabo nk'abandi uko barindiriye oya sindindire ndamufise uramufise umugabo ubu uri ku mugabo atameta wambaye ariko araza uramurindiriye burya wozana amakashi direct kwa Papa Bella ti Papa Bella je narashimye nabonye inka ngayi wawe dukoresha umwanya ni moya 2 n'amadolari ukacucika ntiwopfa kugenda ni mpaka wenyene mumanze mupimane neza urabe neza yuko ari boa gukwiye sanze vise umwi ego Bella none mu Kamenge wahakundi iki kumengo mu Kamenge hari bizarre Kamenge umusanze ni kumvuka urimvukira mu Kamenge nawe urimvukira urakunda ubonore sana nkuko ariko kumengo hajyana batiye ubaye kumengo barahotse inyama z'ingurube cyangwa ubirabisha amaso nyene je ndarengana tu wewe nyene uba nyene ubice ko bisati tosha ndarengana Bella none wewe uyubye mu kugendera umuntu ntaje nk'ubuje nonza kugira ndakwimenyereza kugira ndabikunze gukura ko namoyambye ndakwimenyereza ngo guteye mu kabari uko se mibikora gusose epo panje gusa ego na ragu nta nibiki byo bakubwira igabe hari abakobwa umutwe mu kabari ujya mutoyi wawe wa mutoyi wawe naho izina ngaha umutwaye ahantu mu kamari umenye ko ufise nka desamire kuko ajya nk'inka nawe urabona ko avyibusha none kuvyibuha amatama bivuze iki kuvyibusha amatama nta bindi avyibusha wewe rero ugiye mu kabare uriteremera ku kayibo pants kaca witurira yego Bella abakobwa none baba muri quartier yanyu kuko je ngaha nashatse tuyage nuko nzi ko aho mbaye hari abakobwa bambabaza ugasanga umukobwa yambaye kera yicaye kuzona kunye muri cyangwa ariko agenda aramanura voilà bijya bintu ubibona gute ubiha iyihe image hajya biravana umukobwa hari uvyambara kuko wenyene yishimisha ariko mubonye nshaka kumushima bara vyambara hari n'uvyambara kubera yabonye je na yambaye imbereye tinaje kaje kacipo ka Bella no karonka nje kombe kwa kundi ucu usanga agenda aramanura isoni ntavyamenyereye nta maguru abera impuzu ko narigize kumva umukobwa yambwiye hari amaguru ngo atambara ibintu ngira icyo abantu babo bakobwa bambara utujya duhuzu
tugufi bafite utuguru nk'utw'imbanda duto rero abantu bako baza bambara amapantaro kugira n'amapantaro arabera yagera amapantaro igera ku maguru arabera umva ashobora kubona kanambaye kajya kajipo naho ntiravye twatuguru twiwe kacu usanga yambaye akamini twatuguru yashize hejuru yarengana ukaza muko murajyana inzara ngo kajya kademwe rero bahanura ariko muzambara amapantaro sa jeans nka jewe cyangwa bambara zashima yego none bera wewe bishitse akambara impuzu ngufi ko nawe ndazi sindabivuze birashobora gushika ukambara ngufi uba ushatse nyine kwerekana iki mu bisanzwe wambaye impuzu ngufi wewe jewe genda yamba kwirambere cyambere sinzi ko rurengana nayambaye vraiment kiramura avuga ati kabisa uraberewe ndatinya abakobwa umukobwa mbonye yambaye impuzu ngufi kwero kenshi usanga natango nyene kuja mu zindi mpuzu nyene kuvyirinda kwera je basi ndayambaye ibini cyambere ndabikunda ndavyishimira kandi kubwanje ndiko ndiraba vraiment Imana yarampezagera bera none kuri umwanya tumufate nk'umuntu ari hayi cyangwa ari umuntu ari sente shanda sanzwe urasanzwe rwose wambaye ishenete isumbwa amahera makeyi n'izi wanje ufise telefone isumbwa amahera makeyi wambaye isaha je ntayo nambaye wambaye kandi gashenete kuna yuko bera wowe umuntu menguri hayi cyane oya ndasanzwe no kwiryohera nyine bisanzwe ni bya bindi ndakunda kwiryohera basi okay bera ngomba rero tubiyage ku kantu kiso abahungu bakunda kureshanisha abahungu ubabwiye abahungu bakunda kuresha abakobwa hungu ahagiye hose agumarisha arisha abahungu horo ubone wanyu ku mabwicisha isa ububwiye iki burya bo yano bahanura yuko umuhungu aberanye n'umukobwa umwe niko na nkajewe fisi umwe simba nkeneye guca ngonze bani byakabanga byumvikana na izinje byumvikana nyibira kayitwa mvuga urudome gusa oya sinori bwaryose ega niko mutwara TV yacu irabwa n'abahungu oya bava mu ntwara abakobwa bikigenda batinya basi vuga urudome rumwe basi cyo ntombo rutanguzwa na G ni G oya G canke G uyu muntu nyene yongora izina giye ariko rero nawe rero yaramaze kubumbwa nawe uri siri ko yabumbwe nawe nyene akundana nawe gusa yego naho yo bajamo basije nta kibazo ariko bwanjije ndamwizeye ijere nashaka kumpanurira abahungu barisha bakoresha wama nawe n'umushiremo nawe ndamushira urimo ewa ukome shani hajya bavuga ngo kama mupinda twiri kama kanampuro twangina moya kanamponyoka abahungu rero barisha abakobwa benshi no bahanura yuko nukuri bobo mbwa numwe kuko urashobora kuvuga ati nakunze egafise example afise umukobwa yitwa Christelle abonye bera arenganye ibya mwana nanje uranzi nyene gacashaka kanime akaba undi mudemu nka Josiane undi yo bayitwa nka Josiane akavuga ngo bya Josiane wewe ngo ararenze ngo ni Jone ko bituma biva ku kibija itama tama vraiment nta rukundo ngo abaheze kandi cyane wengeje arashobora kuba yamugendanye n'ujya kuri atama akagendana n'ujya akacagenda yishima ngo nagendanye ariko atari misi ibiri heto bara wundi baraje kumukwa ariko we ntiyakoye n'abakobwa nuko yego niho mpamvu akundana na Brice agakundana na koresha yabonye koresha umwanya akaca bigwa sana akavuga ati gawe chenati vraiment jewe nagendanye n'iryakoresha umwanya ibikuri n'undi akabona irya bogari ya bera kambonera uwanje ngo irya bogari ntayitoye urumva abakobwa nabo nyene nabo ntobahanura n'ukuri wakunze umwe gumana n'uyo apara kugumura abaraba bira n'ufise aba ex bangahe ni hagati y'abangahe ni hagati ya 40 ingahe na 40 ingahe ko ndazi umwe si ntibagera ku 10 gusa oyayo deja je nyene nahabutse navuga ati umukobwa aba muri no simana cyangwa ni babandi bakoretse kwereka ivyo bintu abahungu babikunda ngo sinsa nko mu Kamenge nibyo no mu Kamenge ariko waramaze gusa n'abantu biri
uramaze gusa n'abandi wewe ufite aba ex bangahe aba ex sha ndibaza bijya bya butoto nyene tutarahura n'uraho ni nka babiri canke babiri gusa umusheri wawe ufite nimba ufite 20 uno mu umusheri wawe muramaranye nka 15 wita nef wita wewe ni iki kimeze neza yuko umusheri wawe azobu wawe ko ntarakwandikisha ni murandika iki kikwemeza neza yuko muzoshika ku ndoto zawe kibinyemeza nka jewe nuko dushikoruganye gato tukavuga turayibaye sha nta misi ibiri ujya matandonde ariko wewe ntushobora kumuro iyo ni wewe urajyamukaga nkavuga ati reka nika oya nanje agatima kaba karakubita ako nkikaza dawe kwindwi hera ariko nishobora ngo bite wewe ngo bite shushu yatangura nyene bya bintu by'abahungu nyene babiri uramwizereye no mushiri wawe atijewe premandisi icyo byaba ex bawe naho wanse kubatubwiye icyo babwiye batekera akantu kuko je urona je nimba yaba nari mfite imisu yo gukoresha nk'amajambo mbwiye mumaranye imyaka 8 n'uyo muntu vrema namaze gucika intege kandi na kaya gatipe nakajya kamaze gucika intege kabihebye aba ex rero ubu rero bariko bararaba rero ukuntu uri kurishwa yumve yuko umuvuga mu izina kugira bace baja guteranya ngo urumva ujya ngo twakoze kuntu ngo twagiye hana ngo uzoze ndakwereka ngo amafoto n'amavideo ikibico by'aba ex bawe bagira ico batahura cyo ndababwiye bariko kunyimenyereza kuko je narahejeje nawe narambara impeta naraje bakunze wa Frigidity ndatahuye ikintu umubera yatubwiye yuko aheruka mu toto mu myaka 5 ariko atubwiye yuko aba ex biye arabiyamye ngo bareke kumwimenyereza kandi barimo kwandikira benshi neko wari watwanke yuko atamu ex n'umufisi oya namubwiye mfise babiri yego nanye bumwe bya butoto tutarahura n'uyu muntu igafite mu butoto birabasiriye ubutoto nibwo budekona cyane ubutoto uzabumva amateme yabwo ngo kuno cyumva bera tuma dusozerera iki kiganiro sinzi uko ari ikintu warifuza ko ndakubaza no kubajije about it ngene kumeze kintu nani ko mbaza umva wabonye ndumudada nyamba Jessica wabara afise umwana cha warigeze basi no gukorora twishura dukoresha umwanya mva nyamba ati wagize kuvya ariko Bella yaravyaye arafise umwana umwe imyaka 8 n'imyaka 5 mva kwa kujije uyo muhungu nyene musohokana ubu niwe mwabyaranye yego babiri pano kumbe turi kumwe n'umumama nove nawe ugenda wiboma ngo ndumuje papa nagenda umupapa ntunyirate ku bana unyirate ngo ngura umumama nagenda umupapa kiganiro rero kigizwe n'abapapa n'abamama bero jari ibintu rero unsubije inyuma gato bakunda kumbwira ngo ntiwitahura nyine n'umupapa ngo ariko ngushyira ibintu mu mutwe ukanguka kugira ngo kwera ngo ufite amapatine ngo n'imikono kaguma bambara ibintu nyine by'abasore wewe ubibona gute nk'umuntu w'umupapa ameze nkanje papa ameze nkanje ko abapapa uko tuzi imibereho yabo niba abantu tunga bambaye amashati maremare amapantaro yahari y'amabukare ariko je nambaye akarato kabe ni Vans yabeye meze bien nk'umusore mengo nyene ndo musore ubibona gute ivyo bintu wewe shaje naco bintu kuko nanje ndabikunda akunda wanje yambare nkuko nyene bino nangora kama wewe uri mama rero ukaba uri mama w'abana babiri nawe ukaba wimereye nyene simpuko nyene ataco bitwara jewe je nta kibazo kweri je ndavyishimiye uko uramaze kwambara igitenge washonesheje ibaya ukambara nyene nk'umurundi kazi neza nk'umuntu yego gikwembe iribaya mu mutwe je ndambara ni base nkayambara mu mama musanzwe ariko umwanya birafite ibitenge bibiri ndafise nk'ivalizi zibiri zuzuye ibitenge amabaze biracanze amabaze n'ibitenge oya ariko ngira ni bya bitenge vya dine hari ibitenge vya 10,000 vya 4,000 canke ni vya bitenge vya
nta n'igitenge ca 30 ndigera kwambara oya ugura bwa wundi nyene 50 nivyo biharawe 60 ibintu nk'ivyo inzo hakanza kukwira nk'ese ariko rero bakunze afite reka dusozerere ngaha mutubwire ico mwabonye kuri no mu mama arabatanguye kuravyindimira gaha abantu bera uzibona ujya mu adakweri fresh ariko rero barataye ko uri mu mama mubandanye mudukurikirana yari mitakoresha umwanya bye bye ciao ciao